bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Zaburi ya 18 umurongo wa 12 na 13. Zaburi gice ca 18 umurongo wa 12 na 13 handitswe ngo: ubwiza bukayangana buri imbere yayo, butuma ibicu vyayo bitwaye intunda bikinjura, hakaba urubura n'amakara yaka. Kandi Uhoraho aturagarira mu ijuru, usumba vyose avugisha ijwi ryiwe, hakaba urubura n'amakara yaka. Nkuko muriko murabibona, turi mu gihugu ca Canada, ahantu hari imbeho nyinshi cane. Hari ibice ikaze gusumya ngaha turi munsi ya 0 ibice 17. Ndiko ndasomera ijambo muri iyi minsi, naratangaye. Iyi kombinezo, iki kivange, urubura, ibarafu n'amakara yaka. Mwebwe abari muri iki gihugu canke abadukurikira muri ibihugu bishushe, ngomba ndakubarire ngo Imana iritege kugukorera ibintu bigoye gutahura. Iri jambo ryatubariye ngo arekura urubura n'amakara yaka. Mumbeho muriko muracamo, Uhoraho araguha inyishu. Imana ishimwe cane. Kandi kuko ngo urwo rubura ntiruzimya amakara Uhoraho yateguye. Kandi nje kuko ngo urubura rwo rutangura hanyuma amakara. Namba urubura ari ingorane, amakara ni inyishu. Imana ihabwa icubahiro. Ureme rero amasengesho yawe ntazime. Imbeho yo mu buryo bw'impemu ntizimye umucanwa mpemu yera uri muri wewe. Imana ikuremeshe. Iyi Imana ibikora ikarekura urubura n'amakara yaka, ibigukorere na wewe, igukorere ikintu c'ikivange gitangaje. Hamwe abantu bavuga ati nukuri ni Imana yonyene yabigukoreye. Imana iguhezagire, Imana ikuremeshe, Imana igukomeze. Ntiwihebure, ntucinyizwe nk'uko ibi bihe bicinyiza benshi vy'ibarafu, bamwe batera ibigwara, abandi batera ingorane. Nje kukwara ngo witege amakara yaka, witege umucanwa uvuye ku Uhoraho. Uhoraho agufashe ugubwe neza, umererwe neza, ukire igikonyozi, ukire ibikuremereye. Shalom mu rukundo, mu rugo rwawe, mu kazi, mu mashure yawe, mu buzima bwawe, isubiribe. Uryoherwa agakiza, uryoherwe kubaho, uryoherwe Imana yawe. Uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi.